uzonyita umusazi mbwi rya kabiri urumva nzoba byarenze uti rero we ntushaka kubabarira ikosa kabiri riri oya umva igiti gikoze mu maso rimwe kabiri barishaka kukimena nkakiyanya bakiwobura ukavuga ati vraiment hano nje ndahavuye umuhungu ataguha umwanya umuhungu aba busy imisi yose turakunda n'abahungu batwenza aho umuntu agukanyisha amahera ugasanga akubwiye ati James amahera nawe aya nawe gira ibi nibi kandi ukumva kuyakeneye uri ambezo y'amafaranga urumva twitwara nk'indaya ibintu mwe nivyo ora abantu bose siko bameze no mu buzima busanzwe harabitwara kurya je cyane novuga mona ndamwadmira nukuri kwimana mona ndamwadmira arafise ikintu arazi marketing mona arazi marketing hari abantu usanga kwidandaza bibagora niye wo kumva ati woshika ukumva ati jewe andemeye naho bongura nkigumira ngani fresh sha ntimwitiranye ibintu burya MONIA mwaramurenganije kuko harya MONIA asaba abavyeyi babiri batandukanye ikote yiwe papa we n'umunyarwanda mama we n'umurundikazi burya ngo ari kuvuga ko ari umunyarwandakazi nta muntu yomufata ntaco bitwaye kuko niyo nationalité yiwe mugabe ivyo navyo byo kuvuga ngo roca mu yindi pays nkaca afata nationalité bivana n'umuntu mugaje ndi umurundi kazi ndi fier yo kuba umurundi kazi ndanabiryoherewe ntabwo nota ngo nationalité yanje niko mpinduza ibikubera biri uya Kelina ari mu rukundo nanje ni je veux pas quelqu'un comme toi pourtant quelqu'un comme moi wa mon cœur c'était toi mon bébé, oh mon pain. Izo cinema dawe, digomi wawe. C'était toi mon bébé, oh mon pain. Izo cinema dawe, digomi wawe. Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous allez bien. Hakumwe ndayimenyereye cyane nkakujya nsanzwe menyereye yuko iyo muri top nanje mba meze neza. So guys, iyi ni Budgettown TV. Ukaba utarakora subscribe kuri Budgettown TV, ndagutumiye gukora subscribe kugira ngo ubandanye ubone ibiganiro byiza, ibiganiro biri on point. Ibiganiro byinshi byiza abigiye bitandukanye. Ushaka kwibaza ngo uno musi turi kumwe nande, uno musi ngo twabazane nde muri Budgettown. Guys, ndakubwiza ukuri ville yose. Town yose tuzoyitembera mpaka wose tubazanye muri Budgettown. Rego twakira umutumire wacu kuri Budgettown TV, tumwakira twongera tunamuramutsa. Murakoze. Meze gute Kelina? Meze neza. Nawe? Bambwira ati nimunyeneshe cinema. Niba dukinisha izo cinema. Yes guys, uko mubibona ndi kumwe na Kelina, hitmaker wacu muri cinema. Ariko ngo bimeze neza. Bimeze neza. Turashima. Ariko uziko ukusa muri video atari kusa réellement. Ndi mubi. Je ni ubivutse. Ushobora gusanga. Ugasanga clip baragukoreye aka image gwerusa neza. Ndabizi mu muri clip bari bakugiza akantu k'agakecuru. Kandisha. Muri no mwanya wabaye umwana wa Kenzo. Yo, ya urabesha. Akufise imyaka ingahe? Yo ni myinshi cyane. Ati nta mukobwa yivuga imyaka. Oya nta mukobwa yivuga imyaka. Hari ndindire yo kugomba yivugaho. Oya nawamenye ibanga sindika y'abakobwa bonkubita. Inspiration ya cinema yaje gute? Inspiration ya cinema nafatiye ku bantu, fatira ku bintu by'amabiba. Byama byabaye abantu benshi bama baciye inyuma ni ibintu byama byabaye tuzi umva nafatiye muri rusange. Utangura ubabwira mubwira ngo afite ngo ni wambabaza rimwe. Uzonyita umusazi mbwi rya kabiri urumva nzoba byarenze. Uti rero we ntushaka kubabarira ikosa kabiri riri. Oya umva igiti gikoze mu maso rimwe kabiri barishaka kukimena. Ariko Kelina nkubo ugiye mu rukundo. Niriye kosa umungu yo gukorera hamuvuga ati je kabisa ikosa sinori babarira. Nka kujya nyene yanciye inyuma. Turi sanse ko turi en couple. Uci unci inyuma en fait urukundo naguha ntiruhagije. Fait nicyo cyo tuma umuti kumuheba. Nta kindi kintu. Keida kwi.
nkakiya nyabaki wowe ukavuga ati vraiment ahantu je ndahavuye umuhungu ataguha umwanya umuhungu aba busy imisi yose turakunda n'abahungu batwenza umuhungu aba bahungu bama bari serieux turabatinya wishakira bakicece gusa mbwa hapana gutwenga misi yose mbwa umuhungu ari fani nyene agacishamo Kelina vyaje gute ivyo kuja mu muziki mu muziki namye ndabikunda kuva kera kuva nkiri umwana haragira aho mbona umengo no kwinjira muri carrière hama ndinjira wari warabigeragejeho ho ukiri umwana canke vyaje ukuravuga ati ko ndonse opportunité reka ngenda nari narabigerageje nari no muri chorale naje no muri studio rimwe ariko ntabwo nawe bwaronke permission ndekurira gusohora umuziki bivanye n'imyaka ubwa mbere uja muri studio wari ufise imyaka ingahe ndibuka nari niga 9e niga 9e nawe mfise entre ya mu 14 ans encore umva ntivyari gukunda naho nyene vyari ibintu vy'amaslame bigira mwakora udushanso dutoya ca tuja gukompoza akaririmbo niho rya mbere ninje muri studio winjiye muri studio yande hari kwa Jojo sinzi ko bumuzi birashika yakorera he Orion Music urayizi inye Orion Music ndayumva ni hajye nyene urinjiye urakoze ako kantu niki kintu cagusunitse ngo wumva ati je ndashaka gukora umuziki uri serious narisa n'umuntu yabihevye gusa nyene umugenzi arambwira ati Keri buryo bintu nubwo ubona umpengo ntiwobijamwo biragoye abakobwa babona nabi ofete nivyo natinya cane abakobwa babona nabi mu muziki ambwira ikintu nimba ugikunda gikore anca nisanga nivyo ndimwo sanga umuziki nawe winjiyemo uko nyene ni mugiye mu Burundi canke ini wacu winjiye mu muziki uri umukobwa hariho ukuntu abantu baca bagufata bitandukanye nuko bari basanzwe bagufata bisanzwe mu kibano we bakwakiriye gute babonye ko umuziki wa mbere ivyo ntibibura amakritike yamaho wa mwana karabaye wa mwana twari twizigiye agiye mu buhumbu ofete batubona ko ya image mengo abakobwa b'abaririmbyi mengo bagiye nyene mu bintu mengo twitwara nk'indaya ibintu mwene ivyo ora abantu bose siko bameze no mu buzima busanzwe harabitwara kurya ese ukuvuga ngo ni mu muziki gusa hariho n'abajije ico kibazo ndamubwira ati mbega wewe bakwakiriye gute ngo batanguye konkritika ngo bambwira ibiki ngo ndababwira ngo hari ico nabasezeranije naje ivyo vyarambaye ko gusa nyene atamuntu twigeze dusinya contrat ngo je nzoja muri ibi urumva nja mu vyo nshaka nimba abavyeyi bampaye permission ajya umugisha w'abavyeyi nico kintu ca mbere umuvyeyi yaguhaye permission nta wundi muntu yoza ashaka kunyinjira mu buzima kuva utanguye gukora umuziki nibihe bintu bimaze kukugora hamwe uvuga ati vraiment numva noheba oya sindabibona vyoza bivuga ngo ngire mpagarike nta na kimwe kiraguca intege nta kiranca intege kuko naje ndi ready naje napakiye nubwo bazogira nte ntuzohava warashitse nk'umufuko w'amakara n'ukuri Kelina abakobwa benshi bariko barakora novuga ati mugwaruka rw'Uburundi ubunye gushika kuri no saha turafise abarundikazi benshi bariko barabikora neza bariko baririmba neza kandi bariko bagenda banatera imbere mu muziki w'Uburundi we niki kintu gishasha canke niki kintu wifuza ko umuziki ahantu wifuza ko umuziki ugushikana Jan ni ahantu nifuza umuziki wanje ko nshikana ndifuza kuzo wa muririmbyi rurangiranwa azwi hose ku buryo ni waja mu gihugu iki uzomenya ni waja muri kiriya gihugu uzomenya nkora ama concert hanaha nivyo nifuza vraiment ni Monna Walda guma atembera mu bihugu vyinshi bigiye bitandukanye ni Monna Walda ari uno musi turamubona Dubai ejo bundi aheruka Zanzibar n'ubu uno musi yasuye Dubai bwa kabiri yantuka ngira ngo wagiye Dubai kuri Kelina bijya bintu ubibona gute je cyane novuga Monna ndamwadmira nukuri kwimana Monna ndamwadmira arafise ikintu arazi marketing Monna arazi marketing hari abantu usanga kwidandaza bibagora mu muziki gusanga birakugora gusa warabizi arabizi kandi arakora cyane je kuri je bijya kubibona bivana n'imitahe y'umuntu usha kugira rya voyage bivana n'imitahe y'umuntu hage niho cibonera rero umuntu hakora akagereza umuntu yihemba we tuvyitege ryari
n'aba diaspora baratangura kwandika sha je ndacakora kweri kuko ndacameze nk'umwana kiciga no kwavura sindahagera ndiko ndiga kwavura hari abamaze gutambuka je ndaciga kwavura ni mu muziki w'u Burundi canke novuga ati mu muziki ahantu hose iyo umuntu atanguye kumenyekana cane ari utu message aronka twaba sponsor tutu message rero turatangura gushikira ni ntabwo zobura barakubwira ko ukora ibikorwa vyiza ego kweri support ntizibura kandi turanabashimiye cane harabifuza kugufasha bifuza bagamije kugufasha koko hari n'abandika bakakwandikira bagusaba bafite izindi intérêt zabo kugira ngo baronke intérêt zabo nawe bagufashe canke bagute ivyo bintu kuri wowe bimeze gute byo nabyo ntibibura kandi byama byabaye kubera twamaze kubimenyera iyo bishitse uri adapta muri iyo situation bivana rero n'ukungene uca wikomporta muri uwo mwanya rero mu gihe ujanye nago biraba mu gihe nawe wifashe ukagarda novyita gute sinzi ubumuntu bwawe ukavuga ati no amafaranga ntiyonkora ibintu nk'ibi aho umuntu agukanyisha amahera ugasanga akubwiye ati James amahera nawe nawe gira ibi nibi kandi ukumva ko uyakeneye uri ambezo y'aya mafaranga urumva ni hamwe hacakora ikintu kiri mu muntu eske amafaranga ndayatora iki kintu ndagikore cyane ndabireke urumva ni mu muntu nyene kiri nakuru no mwanya wari kafashwa nande ndi muri management nkuko nabivuze muri trust media nimo ba managing yego niki kintu bagukorera hamwe uvuga ati je ndumva yuko ahantu ndahavuye sha nta kintu na kimwe ndabura muri trust media ni muri famille bamfasha ibintu byose sha nta kintu ndahabura vre canke no kubera hari utu message tutarashika oya abantu mukorana hari ibintu nubwo byoza bivaye no kungena abantu mukorana atari ka kantu nyene gasanzwe kari mu muntu nyene avuga ati akomonye kijya ngo reka ibinda bihebe kugera no kutabaho connaissante iyo amuri ko connaissante n'ibintu ronka nubwo byo bike ujya bikukaryama kare umuntu ariko arakuraba Kelina novuga ati uje ku nguvu zidasanzwe kandi courage ariko bon nkuko babivugwa biba bigoye gose umuntu agitangura muri music ni mu gihe giheze MONIA FLEUR yagiye mu Rwanda aca hinduka umunyarwanda gushika kuri no mwanya hari habavuga ati MONIA FLEUR yarabaye umunyarwanda nk'ubu wowe ugize amahirwe yo kuva muri iki gihugu akagira umuntu aguhamagara par exemple nko muri Nigeria muri Kenya canke muri bihugu vya East Africa bigiye bitandukanye biri muri East Africa niye wo kumva ati woshika ukumva ati jewe ahandemeye naho bongura nkigomira ngani fresh sha nimwitiranye ibintu burya MONIA mwaramurenganije kuko harya MONIA asaba abavyeyi babiri batandukanye ikote yiwe papa we n'umunyarwanda mama we n'umurundikazi burya ngo ari kuvuga ko ari umunyarwandakazi nta muntu yomufata ntaco bitwaye kuko niyo nationalité yiwe mugabe ivyo navyo byo kuvuga ngo roca mu yindi pays nkaca afata nationalité bivana n'umuntu mugaje ndi umurundikazi ndi fier yo kuba umurundikazi ndanabiryoherewe ntabwo nota ngo nationalité yanje niko mpinduza ibi kubera biriye uya Kelina ari mu rukundo ego kubanje kuvyumvira cyane ndi en couple oya mwihakana vyumve ndi en couple n'ukuri na producer nande ngo bimeze biti abantu bagenda n'abantu bari muri carrière ibi oya nyene iyo ni vie privée ngira kaja mu mungiriye basi muri no mwanya ariko aradukurikirana kuri Bujaton TV oya nihangane ntacyo bisumubwira nihangane n'ukuri nta message umuha aya nk'umukobwa yifuza kuza nka wewe muri akanya gato umaze gukora uramaze kumenyekana novuga ati cyane bivanye n'ibikorwa umaze gukora so nk'umukobwa yifuza kuba wewe umukobwa yifuza kumera nk'uko wewe canke kwitwara nk'uko uri kuritwara wo muhanura iki no muhanura kugenda bukebuke kuko ibintu byose iyo byihutishije nta na kimwe kigenda neza kugenda bukebuke burya birafasha kuko nkaje ushobora gusanga nubwo njubu nari narashatse gutonta kuva kera mugabo biranga burya bukebuke nubwo rugendo kwitwara bukebuke ibintu birizana ibintu ari iby'iwawe byamara iby'iwawe umuntu yifuza gufasha Kelina yo gutora gute umuntu yifuza kumfasha yo nyandikira kuri Instagram canke email canke akandikira na Trust Media cyane cyane ho byokoro kuba nibo bantwara ni nk'izihe message umuntu ashobora kwandikira bikanka yuko ubandanya kuvugana nawe
cyane cyane ama message nyene hari ama message ari bizarre nyene usanga nyene umuntu ararengereye nuko nyene abarundi usanga tufise imvugo mbabariye amatwi nundi usanga nyene aduduriyeko en fait uranka umuntu atudurirako ambware n'amajambo usanga umuntu akwandikiye ni hatari amajambo yakotekeye sisha nta nubwo wagira ngo je sinzi ko nashobora no kubivuga sizo nawe jarambwira ngo umuntu yandikiye ngo hayi gusa ngo je aho ntitubandenya tuvugana nabihetse oya hayi ni ibintu bisanzwe kuganira ni sawa ni bon umeze neza yego ibintu mwe nivyo ariko azanye izindi histoire ku ruhande hari izindi histoire vraiment mfa gusoma mana mbangiye ariko uzohura nazo nyinshi byama byabaye vraiment no mu buzima busanzwe mugabo abantu barakwiye kwiba hari undi ucuvuga ati none ni wa muntu narinzi ko ariko yandikiye message ukumigwa n'uyu mungu wifuza gukorana nawe korabo mu Burundi sha bose bariko bakora neza mwese ndifuza gukorana na bose bariko bakora neza ku muvuduko hatari awushizemo politike yo oya no kurwimana bose mwese muriko mukora neza vraiment umukobwa muri industry mu Burundi none ko bose bahatwitse ngire gute ntawe mbona noto uno munsi akubwira ati hitamo umwe muca mugenda muri studio wenyene mite mumwe sha navyo ngo canke twoja gutora MONIA FLEUR Dubai nawe twamutora kuko nawe nyene arakaze raba gusa none nobura direme no cambura buntora mugana notegeza gutora umwe mbwa bose bariko bakora neza vraiment muko muza neza turiko turaduza idarapo twadarape cyane Kelina murakoze nawe mugira iki twadarape twadarape nuko Uburundi batubone babone kabisa reka ndagushimire cyane Kelina urakoze nawe ndagushimire cyane ku mwanya waduhaye muri Buja TV novuga ati ni programme ya kabiri no ya mbere yarasivye ni ya kabiri da muri Buja Town utatwitavye yo oya yego je nageze ko mfise programme yiwawe turakurindira turaguhebura yo usanga byaye byangoyesha bivaye n'umwanya w'amashuri urazi ko tuba twiga byagoranye ariko wigahe niga kuri Lumière mu wakangana umwaka ashimye kuvuga je nagomba ndiye minervare y'umwaka ukurikira unyandikire inbox tukivuga nico kintu kandi bierega turakunda abantu bafasha je nagomba mfashe baze kumva umwaka wiga muragomba mbe ndawubuking niga kuri Lumière umwaka ashimye kuvuga rero ndagushimire cyane Kelina urakoze sa twizeye ko nundi munsi nitwabatumira muzotwitaba tuzobitaba tuza twiruka no kuri twasanze mumeze neza muri beza murakoze twitege iki nyuma ya sinema rero twitege ikiri gisasu ico coco sinzi iyo kizodutarutsa reka tuzere ikiganiro cyacu wampera akapera ya sinema Souviens-toi, tukivana wambwiye uti you will never find someone like me. Ni gato? Ni gato cyane. Nandini, je veux pas quelqu'un comme toi. Pourtant quelqu'un comme moi, mon courage. C'était toi mon bébé, oh mon pain. Izo cinema dawe, digumi wawe. C'était toi mon bébé, oh mon pain. Izo cinema dawe, digumi wawe. Okay. Jena intanguye kuvyibuka. Barabigukoze.